Ikigo kijejwe gupima indwara z'ibiza INSP kirafise ubuhinga bwizewe bwo gupima indwara ya Mpox, mbere n'abahinga baraza kwitura ico kigo kugira barabe uko gikora, bivugwa n'umuvugizi w'umushikiranganji w'amagara y'abantu Muganga Polycarpe Ndayikeza, hari mu kiganiro caremeshejwe n'abavugizi b'inzego za leta bishura ku bibazo vy'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu. Tunamenyesha yuko ni ya ngwara nababwira ubwa mbere Mpox, igipimo ca mbere cakorewe mu Burundi n'ibipimo bishika hafi 2700 vyakozwe n'iyo laboratoire nyene INSP, ndetse n'izindi ngwara ziri mu karembere zirenga imbibe nka ya ngwara y'umugera wa virus Marburg iri hakurya, kandi twamaze kwitegurira mu nkingi mu kwitegura tugira harimo kurakora laboratoire iyo bashobora kuba yopima. Laboratoire ya INSP izobipima, yoshobora kubipima nubwo twifuza ko yoshika mu Burundi, hamwe hageze ubikekwa iyo mupima ibikoresho birahari. Mutekana rero nangorane laboratoire ifise, ndetse n'abahinga bo hanze basigaye baza kuyitura kugira ngo barabe ahigejeje, kuko n'ubuhinga bwa séquençage abizi ibyo gupima barabuzi bwo kuraba imigera gushika naho babona umugero wariho neza, birakorerwa muri INSP. Uwo muvugizi akamenyesha ko incanco za Mpox zitaragera gukoreshwa muri kino gihe. Icitwa urucanco mu kugwanya ibiza kiri muri bimwe bikoreshwa, ariko sico gihererwako. Umwanya turiko turakora uno munsi turacahangana nuko yogabanuka canke ingahera, ariko ko hokoreshwa urucanco birashoboka, ariko igihe cyo kubikoresha ntikiragera. Igihe hazoba hageze yuko dukoresha urucanco n'igihe mbere n'ibiharo biba vyagabanutse, kuko n'ingwara iheze ntica guterana amaboko yaco bita surveillance kica kibandanya. Igihe rero igihugu kizobona ko hagezwe ko mu bikorwa hongerwa ko urucanco, abarundi n'amakungu bazoca babimenyeshwa. Iyo ndwara ya Mpox ikaba yemejwe nk'ikiza n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kw'igenekerezo rya 25 mu Kakaro uyu mwaka.